Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba Ntambwe Dahita TV na cane abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cama gicishwa kuri runo rubuga imisi yose mu gatondo kugira ngo kitubere impamba canke se novuga ngo imfungurwa za buri munsi umuntu ashobora kwiririrwa imubere kumbure novuga ngo cacayi co mu gatondo kuko ni vyiza yuko no mu buzima Kristo nabwo nyene umuntu abwitaho abwitwarika abubabara. None rero ndafise amajambo ngomba ko dusangira, ni jewe Jean Imana iramba nuko mubibona kandi nuko mubimenyereye nama mbatunganiriza ntungara nkabashikiriza kino kiganiro. Tugomba rero dusangira amajambo dusanga mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, ni igice ca nyuma no kuvuga igice ca 22. Nagomba ngo dusome amajambo ari ku murongo w'14. Uno munsi ndayabatekerere nanje ndayitekerera, hanyuma umuntu wese arabe ko yogira ikintu akuyemwo comufasha uyu munsi novuga ngo yokwiririrwa. Umurongo w'14 ndanze amajambo avuga ngo ivy'ukuza kwa Yesu. Umurongo w'14 avuga ngo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo ngomba ko dukura muri jambo rivuga ngo hahirwa abamesura imvune zabo Imana yacu nidutabare. Imvune ni imyambaro, ni impuzu, ariko mugabo kandi novuga ngo mu mvugo yovuga ngo y'urupfasoni y'icubahiro, kandi mu buryo bwo kwerekana kwiza imvune ari imyambaro y'urubanza, imyambaro itandukanye novuga ngo ni inkima. Hari abahora bavuga ngo inkima, berekanje kwambara inkima uvuga za mpuzu z'akazi umuntu akoramo ikiyede, akoramo ikimaso canke se ikimekanisiye, ni kuvuga biba ari ibihuzu muri make vyo ku kazi umuntu usanga akumbagaramwo, yirirwa arakumbagaramwo mbere atitaho wanashaka kenshi na kenshi mbere kubimesura. Rero imvune ni imyambaro novuga ngo y'icubahiro igenewe urubanza, ni muri iyo sanse, ni muri iyo mvugo, ni muri iyo shusho bavuze imvune baba bagomba kuvuga. Rero urubanza ngaha rugomba kuvugwa n'uruhe? N'urubanza igihe Yesu azogarukira rwo kwitaba inzamba tukaja mw'ijuru, tukaja mu rubanza rukuru, mu birori Imana yateguriye abayikunda. Rero ngaha havuze ngo hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa Imana yacu nihimbazwe. Urumva ko mu birimba ni ibwami, ni ibukuru, Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha twumvise ngo aba bantu bamesura. Rero kumesura burya mesurwa ikintu kiba gicafuye, hariho amarabaga, hariho udushanga canke se utwondo, hariho imivyiro, hariho urumva nyene hariho intumo vyacafuye. Hanyuma rero mugabo kandi turazi yuko urubanza ntiworujamwo ugende wambaye impuzu yera ariko mugabo ibonekana ko amatasho, na cane ko bino vyovyo birushizaho kwerekana yuko izi mvune zikwiye kubizera, kuko ni Imana nayo ari yera, kandi ivy'impwemu, ivy'urugendo ruja mw'ijuru, ivy'ubuzima rukristo, ivy'iyobokamana vyose bikaba bifise ishusho y'ukwera. Umutima wacu ukwiye kuba uwera, ukwiye kuba utanduye, n'imvune n'imyambaro yacu umuntu azoserukamwo imbere y'Imana ikwiye kuba imyambaro itanduye. Urumva rero yuko birushizaho kugira ishusho y'ikintu cera derere. Rero ngaha tubwiye ngo hahirwa abamesura. Kumesura rero ngaha kuvugwa si kumesura novuga ngo umuntu amesura n'isabune ya kifuranguwo canke ya omo canke kumurengera ngo n'izindi, canke mu buryo bwo kumesura umuntu akagenda hariya muntu zemwe novuga ngo nettoyage sec n'ibindi kumbura n'ubundi buhinga butandukanye bwo kumesura umuntu akoresheje amamashini. Ariko uburyo kumesura ngaha kuvugwa, kuko kumesura izi mvune ni ukumesura mu maraso ya Yesu, ni ukwihana ibyaha, ni ukwaturira Imana aho biba vyagoye umuntu akavuga ngo Mana mbabarira
erega imvune yanje ari wo mutima wanje, imyambaro yanje ari byo bikorwa byo kugororoka byanduye, byatosekaye, byahungabanye, byacafuye, none nyiza ntunganya mpindura uwera nk'uko nawe uwera. Ni muri ubwo buryo rero bivugwa ngo hahirwa abamesura imvune zabo. Kumesura rero ni kuno kwihana ibyaha, ni kuno kwatura ibyaha, ni kuno gukoresha iyi systeme ituma ubucafu bwagiye kuri ino mvune buvaho. Ubwo bucafu nabwo burya ni icaha, niyo marabaga, niyo gasembwa, niyo micafu, niyo myanda yanduza imyambaro cyangwa se imvune zacu zari zikwiye kwera imbere y'Imana yo mitima yacu. Imana yacu nihimbaza ku mazi ku mitima yacu nizoseruka imbere y'Imana. None rero kubw'iyo ngingo ngaha twumvise ngo hahirwa rero abamesura imvune zabo, kugira ngo bikunde uko kumesura imvune zabo gutume bemerwa, byerekanwa yuko ari nka condition rero itabanduka yotuma umuntu yemerwa kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo. Ico giti c'ubugingo rero vyumvikana yuko utamesuye imvune yiwe ngo yerederere ntazocegera, kandi ngo bace mu birimba, mu marembo y'ibwami y'ibukuru, bashike kuri wa mugwa, no kuvuga wa mugwa wera w'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Tugomba daba dusozera burya ya minota iri kiregereza, murazi yuko tutagomba kurenza iminota 11 12. Muri ubwo buryo rero kugira ngo bikunde dufata amavideo, novuga ngo atwarika bikunda kandi byorohera umuntu kuba yoyikurikirana yose, kuko birabonekana neza yuko video ndende hari habo kumbure bitorohera kuyikurikirana, naho nazo nyine tutazihebye kubera nk'inyigisho ziramvuye. Ivyo kunda yuko umuntu ayibyigisha ngo abinoze mu minota 10 12. Niyo mpamvu nazo nyine ntitwazihebye, iyo bibaye ngombwa zirafatwa cyane cyane mu kiganiro umutsima w'ubugingo, cyangwa se mu kiganiro yaga muganga, iyo bibonekanye yuko yose zibaye ndende. None rero nuko kino kiganiro igitondo gishasha turiko duhanira yuko rero kiba kigufi. None rero nano majambo wowe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno munsi, ndaguhamagarira guharanira kumesura imvune zawe, kumesura imvune yawe ariyo mutima, kuyeresha, kuyezesha imbere y'Imana. Aho naho nta yindi nzira, nta bundi buhinga, nta bundi buryo, nta yandi mayeri, nta yindi mikenyuro, nta yindi mitwe umuntu ashiramwo miremire yindi, kiretse guca bugufi iyo wacumuye, kuko ivyaha niyo myanda, niyo micafu icafuza imvune zawe. Rero ugomba yuko imvune zawe zama zibonekana ko zimesuwe imbere y'Imana, ushira imbere kwihana, ushira imbere kwatura, ushira imbere kwigiza kuri citwa icaha, wirinde citwa icaha, wezwe, utunganire Imana, ukora ibikorwa vyiza byo kugororoka, wirinde kandi wiyubare kugendera mu nzira mbi, kugendera mu ngeso mbi, kuko ivyo vyose byohava vyanduza imvune yawe. Ariko kugira ngo wemerwe imbere y'Imana bigusaba yuko utanduza imvune zawe, ukirinda cyane. Iyo umuntu yambaye ikintu cera nk'uno mupira murabona yuko ufise ibara ryera, saha hariho hose no kwegamira, si wari we wese no kwemera ko nkorako. Nibuka igihe kimwe nari nambaye umupira, hanyuma mugabo rero turi mu modoka, haca haza umuntu aza kuntereka ko ibintu abana kujya nyene muri bisi. Ico gihe narumva nyene ndijene, kuko urumva nyene kumushwanira nabyo nyine sivyo vyiza. Ariko mugabo kubera ko nari nzi ko nambaye umupira wera ushobora kutazosubira guca, uravyumva nyene sinari kwisantariza. Ariko mugabo narumva yuko ndijene, ndamwangira, ndamubwira ko adakwiye kugumagirana nkoza kwivyo bintu kubera yuko nambaye umupira wera. Tugomba dusenga Imana rero ya bintu turaduheranye. None rero mwene data, sinzi ko kino kintu kiri mu bintu uri kuraharanira, kiri mu bintu uri kurakora, kiri mu bintu witaho witwararika. Nimba atari ko bimeze, ukwiye kuvyitwararika. Reka dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwo majambo twumvise, atubwiye ko dukwiye kubaho twitwararika kumesura imvune zacu, kugira ngo bikunde twemererwe kwegera ca giti c'ubugingo no guca mu birimba
vya wambwa ngo dushike mw'ijoro. Urakoze rero umuntu wese yumvise ano majambo akaba yumva ari ahantu amuhanuye aya majambo kumesura imvune ziwe, kumesura umutima wiwe biciye mu kwihana no mu kwatura ibyaha, akaba ahisemo kubishira mu ngiro n'uca umwezi umutunganye umuharire yemerwe nawe ibisigaye mushoboze kwamana imvune imesuye kugira ngo bize bikunde yemerwe gushika mw'ijoro. Ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye, amen.